urazi muri industry y'umuziki hanini umuziki uduzwa n'abajournaliste kandi ukicwa n'abajournaliste kandi uravye mu mpano nyinshi kuko umujournaliste niwe muntu wa mbere ashobora kukugeza aho utari kwishika boje kuri bwanje na jewe nishizemwo navuga naje ko nariho abajournaliste bamwe banciye intege kabisa kuko urashobora kumushira indirimbo akayumviza aho byatoririmbye bien mugabo kandirimbo canke igiye afise ikindi kintu gitekeza kuyerekeza sasa rero urumva atakaza ufise wikokoye ukagira iki ugapambana ukaronka umuziki amafaranga kuja muri studio kumbuye ntwaronse amafaranga yo gukora ako video ugakoresha ugakora agakava mugo mushira akakubwira ati banje akayivuza rimwe nasubiye kuyivuza pese mbuto ko tamujya kubaretse nange bitatu Joel ushaka kunyitwa bitatu canke Joel kwa kundi nyene ni Rinox TV niko twama tubikora munana ko dufise umutumire uko twuma tubaha ibintu bimeze neza kugira mubashe kuryoherwa natwe na Rinox TV twese turyohewe twese mimera neza tukubona umutumire adasanzwe benshi baramuzi haro n'abatamuzi benshi ariko ndazi ko benshi bamuzi ushaka kumwitwa Seiji benshi bamuzi ku zina rya Seiji ariko abataze amazina yiwe mukanya araza ko yatubwira turaza kumenya byinshi kuri we ni benshi mwagumye mumbwira ati turondeye Seiji ariko na umunzanye nguyu Seiji bien ça urameze neza kabisa uratagase musaza merci ça urashaka kuramutsa abakunzi ba Rinox TV imbere n'abakunzi bawe mu rusange abakunzi ba Rinox TV abakunzi ba bitatu big up sana Seiji twe tugukumbuye sana nanje aha mvugiye n'abakunzi bawe abazi Seiji bose abazi Seiji cyane aho mherereye kumutakura big up sana pro Seiji is back again hari abantu bazi Seiji mugabo bavuga ati ajya Seiji amazina yiwe yoba yitwa gute Seiji nitwa niyo nkuru Cedric ha mu muziki ukabashimye ko ngita pro Seiji Marley umuziki wa kwisa amazina agiye atandukanye haro Seiji haro n'ayandi menshi ntashoboye kuvuga Seiji ugwaruka rwinshi abademu benshi cyane abademu bambwiye ati hariho nka batanu banyandikiye bambwiye ati turakeneye Seiji uze mukoresha ikiganiro cyane mu gace uherereyemo ariko n'ahandi Seiji bari benshi bambwiye ati Seiji ari mu gacerere benshi bakuzi kera wararimba cyane harimo dushizemo n'ababa Dolphin Dankara canke ba Frima Boy n'abandi ba Bifesi bose ni benshi mwakoranye ariko urana ko ubu bageze ku rundi rwego ariko Seiji akaba atari cyane wibaza ko ari kubera iki Seiji abo bose bageze ku rundi rwego mugabo wewe atari cyane urumva mu muziki umwe wese afise chance umuziki navuga ko ari chance kandi umwe wese aragira igihe ciwe nkuko umwe wese agenda arashikirwa bivanye n'igikorwa ugenda urakora hari igikorwa gishobora kuguha amahirwe mu bisanzwe buryo twatanguye sikera rwose mugabo hari abarinzi twatanguranye bo barateye imbere hariya Alvin watangiye nyuma yanje hariya ba Bifesi generation mva bakingorongoro basitwa ko twari hamwe hama nagiye mu gacerere bivanye no kubura support nibaza ko ivyo tuza kubishika ko Seiji uratubwiye hari abaje inyuma yawe ba Alvin Smith bakingorongoro mugabo bose akwari ingorongoro ari imbere gato ingorongoro Dolphin Dankara umva twahuriye hamwe kuriye kwa Kesi kuri umuziki ngaho nyene twese ngaho nyene yakaromwera tubwara yagiraho yishikanye mu bisanzwe Seiji hari imyaka tuzi kuri wewe 2009 2010 2011 2012 gushikana 2013 cyangwa 14 iyo myaka twavuga ko ugorunganwe hari ukuntu mwategura amashuri agiye atandukanye naho nari mu peti mugana narabizamo kenshi bijya tuza nk'agakuku twarona ko mwatwika sana urumva mugabo ubu tuko turaba iyo myaka iheze mwarakora cyane ibiteramo bigiye bitandukanye ni benshi bari bakuza ariko
benshi biyumvira ati ngira Seji yoba yaragiye mu bindi bintu. Seji wacuja mu kandi kazi canke byagenze gute? Abo niho dukeneye kumenya kugira n'abakunzi bawe n'abandi bagiye batandukanye bamenya ati Seji yari muri ibi mwiyo myaka. Bo duharuye je ninje muri studio ndo naje ndo mu petit 2010. Yeah. Ntwayemo n'umujama kandi big up sana Jojo Keno yarishe na studio yose. Yeah. Bo yararavye aravuga ati umwana arafise impano. Arantwara ndaja muri studio. Mu nyuma turakora tubana dukora twakorera kwa Case ico gihe Case yitwa Peace. Yeah. Yafise studio yitwa AC. Yeah. Kwanda ntiyari bwagire na studio akorera iwabo. Yafise ga studio kyo mu cyumba. Yeah. Hari ba Case hari yafise na groupe yabo bari ba nabandi bitwa ba King Ney. Mu nyuma turakora ndamenyana n'abandi baririmbyi batandukanye naramenyanye na B-Face. Yeah. Naramenyanye na Kingorongoro. Naramenyanye Balvin bose twahura mu nyuma Case amaze kugira isi agira Sky turamenyana na ba Dolphin Dankara. Yeah. Bo twarakoze indirimbo mu nyuma wumva kwera nari mu petit umva ngo sinashobora kwisopa ngo jeje kuri ha studio. Yeah. Ama mu nyuma ndakora biratinda biranka haraba Karme gitoya uwo twakorana agiye mu Buganda yitwa Jojo K. Yeah. Harabaga Karme kidogo ndaho myaka iragenda 2013 anashenshinga umugwi wanje umugwi witwa The Lovers. Mugabo mu nyuma twabise Dance and Boys mu nyuma za kuba The Lovers twarakoze ndibaza ageno tangira kumbonera gose. Yeah. Turagira ibiteramo turagira amakaraoke mu cité turahura n'abaririmbyi batandukanye tuza turahurira mu biteramo mu nyuma harabaka gorane gatoya ndava kidogo ngaho bivanye situation. Yeah. Ndava ngaha ndaja mu kindi gihugu ndahava kidogo. Yeah. Hama ndagaruka amatwa asumira hari muri Kenya n'abatari mu Rwanda. Muri Kenya Seji aragiye muri Kenya benshi mbere baravuze ati Seji wagiye muri Kenya wari ugiye kubera umuziki cyari ibintu wari ugiye kwigirayo ni giki tubwira uwo warunguye nk'ubumenyi muri Kenya yaba by'umuziki? Muri Kenya naragiye hanini naringiye vuga ngo naringiye mu buzima nagiye ku by'isukuru mugabo ntibyavuye bigenda nkuko nari ndabishatse nyene biratinda ndahaba cyane aho umwaka ngasubira ngaruka mu Burundi mugabo hanini harabayemo mu bw'ubuzima. Yeah. Ncanje mu buzima. Yeah. Seji aragiye mu ubuzima buramutwaye ariko aragarutse 2016 muratwitse ahantu yitwa Parisien mu Cibitoki amakaraoke na Badolphin muri kumwe. Muragiye n'ahandi ramitualite n'ahandi hagiye atandukanye abantu mutakura Cibitoki barasidukana niyonka baje kuraba abitwa ba Seji n'abandi ntavuze. Ujya mwanya Seji wari ugarutse ku bantu bari hajya nka wewe rujya rugero mwari ko nujya mugwi wanyu wovuga ko ujya mugwi novuga yuko ujya mugwi kugira muje hamwe. Nibaze yuko ngira byabafasha umwanya. Kuri Seji yumviye gute kugira umugwi? Mbo urumva rujya umugwi kwa dusanzwe dukora sinzi kuvyibuka twaragira amakaraoke utandukanye. Yeah. Mugabo mu nyuma ndaraba ndavuga ati mbo ntoyu uyu nkatora n'uyu toshaka kugira ikintu none atoye Swagger Boy. Yeah. Duranundi twa Chris Rich mu nyuma Chris Rich biramera nk'ibitagenze neza kidogo arabihagarika mugabo twarakoze n'indirimbo mu nyuma cyatugira Jojo Keno mu gwacu ukomera uragira inguvu. Yeah. Mutakura Cibitoki hamwe ku buryo vraiment ku rwego twari tugezeko navuga ko twaritanze kuri urya mwanya nubwo twabuze support nini cyane. Yeah. Ko twarakoze indirimbo zarakiriwe neza aho twari dutuye haraba amaradio bamwe azivuza mbo gusa nyine kubera support urumva umuziki bisaba yuko ufise support kandi yuko abamwo harushaho kuronka umuntu investisamwe kugira muvyaro umusaruro munene. Yeah. Mu nyuma rero ntivyakunze mugwi batonda umwe wese kubera ubuzima naje kwiwe. Yeah. Yamera nko mu guhagaze mugabo mu nyuma nkuko impano idapfa. Naragwa nkavyuka ngenda akora ibikorwa bimwe. Yeah. Nubwo mva akora atanga uvu nyene abanyegereye baravyumva mugabo. Yeah. Yeah. Seji uratubwiye byinshi hariho benshi baza gukurikira ikiganiro nibaza ko baza kumenya byinshi
Seji umuziki kenshi bavuga ngo nta wemegwa iwawe ariko mwebwe iwanyu abantu barabemera sana kabisa. Seji wowe kuri ako kajambo bavuga ngo nta wemegwa iwawe kuri we niko bibona? Bo nta wemegwa iwabo bivana n'ibikorwa uri kuraba. Kandi bivana ingene abantu bakwakiriye mbo twebwe navuga ko ngene twe batwakiriye neza ni nkuko umva ndibaza ko je bafasha bifata yuko kijyagiye abatabandi bari umva atahantu baryoherwa hari hahari kandi atabandi baririmbyi babona bumva baserukira quartier baserukira burya burere rero cha tuza twebwe kandi tuza tubaha ibintu biryoshe barabikura baravyakira neza mu bicabe twabaririmvyi babo nyene nubwo mu haci yavyuka abandi bagiye frima Seji wagira ukora urafise indirimbo zitari nke ariko duca tubigira uku ni benshi ntibave bazonazanye hasa rya Seji. Let's go. Yo niite bosi mtoto matendo so ya kidogo ndumwana tabaniri faranga haba niga hibiyeri ndabamwanga haba nandakusanya amaniga nkegeranya mu gutani basezerana muri mwebwe ninde twonganya gal banyita sharp shooter aka sniper mukurasa jewe simpusha tukipambana unapigwa kapa bosi 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 mtoto niite bosi mtoto niite bosi mtoto gal yo boss 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 bosi mtoto niite bosi mtoto niite bosi mtoto badadaje banyita bosi mtoto baniga bakanyita bosi mtoto mwikota banyita bosi mtoto we bosi mtoto. Yes, mushaka kugenda ni YouTube cyangwa Facebook yitwa Seji kugira murabe ibintu kogwa afise ibikorwa bimeze bien sana. Seji ufise indirimbo ziryoshe sana. Ariko hariho benshi bavuga yuko umudiho wa rap tuje muri rusange ko benshi batawuha agaciro. Kuri Seji niko abibona? Borumva umudiho wa rap kuvuga ngo ntibawa agaciro biravana ko babiyo batawa agaciro babifese bari kumenyekana. Farias ndi bazasoke ku marapu. Ba Fablove ba Frank Duniano bose twaramenye kubera rap. Borumva rap rafise ahantu bivana n'umuntu ngene akunda umudiho kuko ba Tupac twarabamenye. Ariko ngaho mu Burundi tugerageje nka mu Burundi hariho abantu barimba rap mugabo ugaca usanga bavanga n'ayandi mastile. Kuri Seji ku bantu bakuze Seji hajya arimba stile zose cyane hanini yonda kuri rap? Bo ndumva je hanini ndo murapera mugabo bishitse bivana na mood urimo muri studio ndabise indirimbo ya raga ndabise n'indirimbo ya reggae bise n'indirimbo ya reggae ya bien ça Seji ku bakunzi bawe duhagare ku bakunzi bawe reka nabandi muri rusangi bashobora kuba batazi Seji mugabo bakubonye kuri uyo mwanya. Seji ufise ibikorwa byinshi wakoze 2017 2018 2020 nibaza ko waciyuza haraza akadogo gato ariko benshi mu rungano nk'abo batazi sana urana wuru wa kera hari abatanguye inyuma nkawe baba Vin Smith batanguye inyuma yawe urabona ubu baravasha ubu bageze ahandi hantu ariko wowe kabona bari inyuma. Hari abantu benshi bavuga ati ba journaliste benshi ntibakunda gushigikira impano zikiri hariya muga kuri Seji aba journaliste benshi Seji ho hari ubucuti bari bafitanye kugira zirabahe kuko bazora bimenyekanisha canke ntiwabishatse cyane kubibaha? Borazi muri industry y'umuziki hanini umuziki uduzwa n'abajournaliste kandi ukicwa n'abajournaliste kandi uravye mu mpano nyinshi kuko umujournaliste niwe muntu wa mbere ashobora kukugeza aho utari kwishika. Boje kuri bwanje na jewe nishizemwo navuga naje ko nariho abajournaliste bamwe banciye intege kabisa kuko urashobora kumushira indirimbo akayumviza aho byatwaririmbye bien mugabo indirimbo canke igiye afise ikindi kintu gitekeza kuyerekeza. Sasa rero urumva atakaza ufise wikokoye ukagira iki ugapambana ukaronka umuziki amafaranga kuja muri studio kumbuye ntwaronsa amafaranga yo gukora ako video ugakoresha ugakora agakava mugo mushira akakubwira ati banca akayivuza rimwe nasuye kuyivuza urumva kuri wewe biraguca intege.
rero umva mu journaliste arakududa cyangwa kumanura bamwe mu mpano nyinshi cyane zaramanuwe gore aba journaliste ariko ubu dushimira ama TV online kubera yabaye menshi ni kweri kabisa kubera ubu hari impano uzusanga tuzimenye kubera ama TV online Baca usanga no mu maradiyo bimeze neza kandi impano bayimenya kandi ikanaboneka biraboneka visuel si umumva gusa ku radio ubwo vraiment ibintu ko biragenda bien office impano uragenda igihe cyawe kigeze nyene uracomoka igihe cyawe kigeze uracomoka seji iminota 2 ku bakunzi bawe ugira akantu ubabwira duce tugaruka bo abakunzi biwanje hanene bavuga aho merereye kuko ndagarutse mu muziki nje hamushasha ndabise ibikorwa ndiko ndakora ndabise indirimbo yitwa mva imbere dire muri studio ndabise bosi mtoto ndashobora kundashaka kwikorera video bo vuba ndabaha ibikorwa cyane kandi ize yuko bosi mtoto na mva imbere dire bizobaryohera sana kuko narahinduye style sinkora rap zimwe zikaze cyane ko turaja ku mwanya ugezweho rero nibanyitege ndagarutse hanini ibikorwa bidaze bizokwivugira akabango kwibira abantu bakunda guceka intege mu muziki nuko bokora cyane je no kusino kubesha jo je barabaririmbye bamwe bampa inguvu naho mvuga ati ndashobora kubiheba cyangwa ndagirika navuga ati najutu one day ndashobora gushika kuko ari abaririmbye babona bari nyuma cyane mu gubunye bari imbere utavuga kutuza ko ubu mustar ubu ni mustar kandi watari kandi Dolphin Dankara twarakoranye ikiganiro ambwira yuko ngo jewe ngo nta mudiho uri nubwa nta style izi sana cyane kujya kuntu abantu bashobora kuvuma je nkora kuri CG ni bya bindi cyangwa umuntu akora ibintu byiwe ntabiha agaciro bo kuri Dolphin hawe mwegeranye Dolphin Dankara Dolphin Dankara n'umuririmbyi akomeye cyane ndafise tara irenze gose ndibaza Dolphin Dankara no yadugije kingorongoro kingorongoro ntibari bamuza umenye kuri Dolphin Dankara afise inguvu yakoresheje kwa kingorongoro afise Dolphin afise style wisangije gusa aragude support nizo nakubwiye ati nizampano bashobora kubona bakirengagiza mugura byo muziki wa Dolphin Dankara n'umuziki ngamurundi wisa vraiment kandi ni muririmbyi akoze ikintu numva ati harimo ubwenge harimo urumva harimo n'ubuhinga bwiwe ndemanwa atavyo byo kurondeza ngo arondeza hari ya Dolphin vraiment ndamufana sana ndamaze kubona curo nyinshi muri studio turamaze no kuririmba indirimbo n'ubwita yasohotse abantu respect sana Dolphin Dankara habuze iki kugira ntisohoke boho ndahara ikoze nanisigaje igihe gito kugira nsubire inyuma rero mu producteur sinzi ibintu byabaye gusa yambwiye ko disque die ngo byanse nyene ibyakunze mugabo tundazi tuzokora ko turabonana kenshi n'umuntu wanje wa hafi yego kabisa seji kugira duce dusozera mu kanya kuri we ninde akunda kukwinspira kubera umuririmbyi wafise umuntu akunda kurabirako kuva kera ninde yakwinspira canke vyari bimeze gute n'ubu ko bimeze sinabona mukuva kubera ko navuga ngo ntabuze umuntu ngo urabirako bona arabye ko cyane nakunda rap sana cyo gihari hagezweho wanajeshi kamiri narakunda cyane Frank Dunia naramukunda sana naramufana ubu ndamufana ubwo yatakaye yarabise impano irenze naramurabira ko cyane Frank narabira ko afari azumva niyo migwi yarigezweho kijya gihari wa Kari Power na wanajeshi bo vraiment nabonye nararaba kuri abo kandi kiya gihe n'umuziki wari uryoshe cyane hari movement kubera imigwi yaraje kwayo bagakora baje kuri Mise Vivant tukabaraba umva Kari Power akinjira wanajeshi wakinjira byari ibintu bitesa sana umuziki wari uryoshe abaririmbye barakundana seje hagera afise umuntu amufata mu mugongo niko tumwita amufasha mu byo muziki canke bimeze gute seje sobwa ngo umva sobwa ngo umuntu ngo agufasha gusa umva agufasha audio agushigikira mu bikorwa byawe agufasha ikintu kinini ndafise umuririmbyi twakoze ico gihe nyene twakumwe ko bakesi ico ndabwiye bacagece Balvin Radio Rasta afise studio yiwe mani muhezagire aramfasha utuntu turi yanye arambwiye ati ngo beat ngiyi ni kanini ngo kwanza amani ngo gambye ati abantu bafise impano ntutakare iyi ngo mpitira homo umviriza iri beat umva gute urashokora
akambwira ati ndashobora gushiramo ukuntu akambwira ati bon, akankosora akambwira ati sawa nukonye Imana muhezagira afite umutima w'urukundo nawe Seji kwaje nkunda kuririmba n'abaririmbyi benshi canka abatumire dusubire tubongere gatoyi kugira tuje muri mundo urazuritabira mva imbere di ngo sindire vo yawe niyo mvugo wakoresha 6 ziraguheranye utangiye kunyiramukisha mva imbere di warigiza agasukari baragufye turayonga urategwa amakorabe byawe byose turabizi mva imbere di waratwawe n'imyaka urashuhura rurumba baniga mwikota barakurya baraguhimba urateye gapata urabuze nico ufata mva imbere pita we mva imbere di yo mvi imbere di yo mvi mva imbere di yo mvi pia Seji kubera iki mva imbere di yo mva imbere mbona mva imbere di kubera hari abantu umva afatiye kuri sije arashaka kusanga umusto umufana sana cyangwa umukunda sana aguca amazi mu nyuma arabaza hama ivyo bimaze kurangira abamushuhira bamaze kumudebukirwa mu nyuga usanga atangiye kuza yegereza nawe kuri wewe bakaba keneye gawe umube hafi mva nimva imbere dinye ni kuvuga ni story gusa story mbo inspiration kuronga vuga ati ndashaka kasije kandi agakorereko Seji haya Seji arafise umukunzi canke aramaze guhemukingo sinavuga ngo bozovuga ngo nta mukunzi ndafise umukunzi ndamase n'umwana kwanza haye bafise umwana Seji ubahwe kabisa umva mvuze ati naramaze guhemukirwa nuko mama w'umwana atakiri kumwe bafise umwana rero ibi navyo umva umuziki nari kwitwa bava bapunguza zo barandika bantu umwana wanje ndamwemera Seji hariho ugwaruka rukora umuziki ariko uco usanga tanga uva babishiramwo benshi batazi yuko umuziki urimo amahera ariko ubu umuziki uratunga umuntu benshi turabibona hari ababayeho kubera umuziki kuri Seji umuziki naho urego ari urugero ugeze ku mugabo naho uragera sana Seji umuziki twavuga ko ari ikintu umaze kumuha muziki shaje hanini sinavuga ngo warampaye abagenzi warampaye kumenyekana bwabo umva kijya gihe twe turiko turakora muvuga ko umuziki umva atashobora bwatangure gutanga kwese nubesha sanye twaronka dukeya twaronka udusho waronka abantu bakagufana ugasanga arakuru koko muhuye akaguha iki kintu ahubwo ati tora ukubunye mbwo urabona yuko ubunye umuziki ari nihinduka hari abaririmbye ubunye batari bahatare mbwo barafise umuduga babayeho bien kandi kubera umuziki umva navuga yuko umva ubu kuri kino gihe umaze gushitsa ukaronka amahirwe abarundi bakakwemera urundi bukagutahura ndibaza yuko ubuzima butashobora kuca buguma gose ari ikintu gica ciyongera ko kuko iryo zina basufise iryo zina ufise rafishobora kukuvyarira umusaruro ugasanga urabayeho Seji 2023 tuyirimwo 2024 mu kugera Seji muri 2023 wavuze ko uzananye inguvu twizere yuko Seji atazosubira mu gacerere kabisa Imana Seji uko ateguca ugira ko ibyo kurategura kugira babimenye asha ndibona gukora indirimbo navuze ko se bosi mtoto ndabise namva imbere di ndabise n'indirimbo nyene narimaze gukora ziryoshe ndibaza naronka support ndashobora kuzikorera ama video kwa umuziki ata video ntacyo uri kurakora hari n'abandirimbyi no dukwamira gukora ashobora gukora audio ugasanga Imana yagufashije koza ka audio hageze kuri video baguhaga facture bane no choba desigwe ubwo ndibaza yuko Imana irashobora kubikora vuba buke to ntabwo turebe ko twohamvye abandi canke tuze twegere basa abandi tunabwira ko muri Nox karibu two tu video bazoguca makeyi kabisa merci sana Seji kugira turangize Seji uratubwiye ibyo kurategura uyu mwaka wa 2023 hari ikintu je nama mbaza kenshi ntibagira besho bavuga ngo ingorane zamaho n'umunezero wamaho Seji ikiba maze kubona kuri we atazokwibagira n'iciza utazokwibagira ku buzima canke ku buzima muri byose
kuby'umuziki kubw'umuziki nizo ntambara kujyana n'umuririmbyi nicyo kibi cyabashikiye mu muziki ndamaze kujyana n'umuririmbyi arangisha ibiteramo ntiyandiha ndara muri saro ndaranafunguye ndadeplacement ndimenya bandakodokera deplacement kandi bazaca yimenya umuririmbyi iciza ibyiza ciza nuko umuziki namaze kumenyana n'abantu maze guhura n'umuririmbyi akakuba wunda gusumba agakuramutsa iki mukaganira ndibaza yuko kandi n'abantu ugasanga ahubwo nta karitse na rimwe ushobora kugira ngo basumbure n'abantu tuzinanye cyangwa abantu banzi kera banzi nkora umuziki haya Sage bavuga yuko hari n'umuntu akubita amastile sana umubonye muri quartier uca umenya ko ari Sage nyene bisanzwe tu umuntu uzeya umuririmbyi ajana ni style ntuze niwe yabivuze hari umukobwa mu Rwanda yavuze ati umuririmbyi ntakwiye kuba nk'abantu basanzwe uribonekeza nyene ko ubusanzwe uri mu star Sage utujambo dutatu ushobora kubwira abakunzi bawe n'abandi bose kwisi yose jewe nababwira yuko nagarutse muri game ku basanzwe banze abatanzi nabo banyitege kwazo kumviriza ibikorwa byanje ndifuza yuko bisupportinga yego hama Mutakura Cibitoke Kinama Kamenge hose noro yose abwiye ati MTR King of MTR is back again umwami wa MTR aragarutse umwami wa Mutakura mu muziki is back again je nibaze yuko abakunzi bawe Sage mbere n'abantu bagiye batandukanye bakunda gukurikirana Nox bumvise ibyo bagiye uravuga bigiye bitandukanye nibaze yuko ubu ko waje twizere ibikorwa ubu rikadufata ko bigiye kumera bien kabisa indirimbo zo gukora ama video byose nibaze yuko bizomera bien yago kabisa Sage kugira duheze neza urafise umuririmbyi ukunda yaba mu Burundi cyaye ku isi yose agapera k'indirimbo umuntu ukunda umuririmbyi mfana wari wowe wese wa hip hop cyane wari wowe wese agasunika rugi niko tukitwa ndafana sana French nation kwa TV yego let's go ndagusavye umbwire icyabitumye umbwire impamvu wampindutse umbwire ubuhinga buye je ntari mfise mishuka ntibizosubire kunshikira no ku bandi bakobwa mbe mukundiki you respect my bro yap Sage wakoze sana kuduha umwanya waretse ibyo warimo uraza muri Nox turakorana ikiganiro tugushimira cyane ndabashimiye cyane kabisa kunyumvira uko uravye harashobora natashaka kwiyumvira mugabo Inox TV ndayishimiye cyane nabonye marafise n'ibintu bikaze yego kabisa n'abaririmbyi akene dukora utu video twa bien barahawe ikaze ngambri Inox TV nabonye ari bien ça urashaka kutugirira akantu k'agapera kuvyo ubona ngaha byose nta kibazo twende nkibona SMS ya Joel bitatu naravukangutse ambwiye yuko ampamagaje mu kiganiro ciwe muri Inox TV arambwira isaha ngo sayini uzobushitse ndibaza nubwo nacerewe ni kubera bisi mugabo nibaza yuko nashitse ku gihe banyakiriye neza bise ibikorwa byiza bakora ibintu byiza respect Inox TV man urakaze sana Sage duse tugushimire sana wakoze sana namwe mwakoze sana kabisa bakunzi bacu yari Sage mumvise ko tubwiye byinshi bigiye bitandukanye muje kuri YouTube yiwe ubibutse gatoya ni Pro Sage Magle nubwo nkakibikore ubunye mfise ndibwo ko ngarutse gushasha nashaka ndigenda kinana kwa account mashasha ko nashaka ibikorwa byanje nyine bishasha yego ndibaza yuko bazobibona tu baje ko kuri YouTube barabindi indirimbo zanje za kera mugabo vuba barabona ibikorwa bishasha kandi barabona ibikorwa bishasha tu bashaka kwandika ko gute ugira bagutore Naza kuona ma video ndose video zingahe yego kabisa asante sana yari Sage tuvuge dusezera tuvuga ati ciao